Bakunzi bacu, bakunzi ba televiziyo Akamo TV, bakunzi b'ikiganiro ukuri kwizigiwe, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Amen. Kandi turamutse na bene data abandi badukurikirana kuri ino ngurukana amashusho tuvuga ngo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukrani za dhati kwa nyinyi ambao mnatufuata leo kupitia TV yenu na TV yetu, kwani leo tuna mambo ambayo ni mazuri kwenu na kwetu, kwani tunakuja tukiendelea kipindi chetu ambacho ni aliyekuwa juu ya kuitwa mtume au nabii, nafasi yake ya tatu. Ndio hivyo rero ni igice cya gatatu ca kiganiro cacu, aho twari ku jambo rivuga ngo urengeye kwitwa intumwa. Urengeye kwitwa intumwa. Ubu rero tugiye kurabira hamwe igice cya gatatu cacu. Naam, na hapo ndo mada inaelekeza leo, lakini kabla ya kuanza mada leo ni bora tujirekebishe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo tukimwambia ndugu yetu hapa Elias aweze kutusaidia na ombi ili mdadi tuanze mada leo tukiwa tujirekebisha na Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dusenge. Naam. Reka tugushimire kandi Imana uri mu ijuru, ukubona wongeye kutuzigama ukadushoboza kuvuga amajambo yawe n'ubihere bw'icubahiro. Amen. Turasavye ngo uzigame umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro, mbere na twebwe utuzigame, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Jazakallahu khairan. Naam, kwa kuwa tumeshajirekebisha na Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka wa Ta'ala, najua kuwa mambo ya leo yatakuwa vizuri na yatakuwa mema kabisa, kwa sababu mada ya leo ina utamu wake. Naam. Yaani mada ya leo tunakwenda kuchambua vyema maandiko tukilingania Biblia na Qur'ani, ili mradi watu wa Mwenyezi Mungu wapate kuwa na ufahamu pia na faida, ili tujirekebishe, na hivi Mwenyezi Mungu atakapokuja kwa mara nyingine tumlaki hewani, si ndio? Ndio. Yaani ndo mada leo. Tukikumbuka mada hii aliyekuwa zaidi ya utume ya kuwa mtume au nabii, nafasi yake ya pili tuliona inazungumza nini kama introduction ya mada leo. Ku cigwa ca mbere ni ca kabiri twararavye ivyerekeranye n'uyu arengeye kwitwa intumwa. Twatanguriye rero ku isomo riboneka mu Baheburayo 5 ku murongo wa 12 wa 11 aho twabonye yuko uyu arengeye kwitwa intumwa tumufise ko byinshi byo kumuvuga kandi bigoye isobanura, kandi ivyo byinshi rero twagiye tubirabira hamwe, kuko twarabonye yuko arengeye kwitwa amazina nk'intumwa, amazina nk'umwana w'Imana, amazina umuntu, amazina nka jambo w'Imana. Rero kandi kimwe cyose muri ivyo ushobora kukimwita naho nyene nta kibazo, ariko rero arengeye kwitwa ivyo vyose twavuze ngaho. Nivyo rero tugiye kurabira hamwe muri kino cigwa mu gice cacu ca gatatu. Mbega uyu rero arengeye kwitwa ayo mazina yose, arengeye kwitwa intumwa ninde? Ni kuvuga niba Yesu arengeye kwitwa intumwa, none ko atari intumwa akaba arenze kwitwa intumwa, none ni iki koko? Aho ni ikibazo gihagaze. Ni iki none ko wumva arengeye kwitwa intumwa? Bamwe bari bamuzi nk'intumwa, abandi bamuzi nk'umwana w'Imana, twasanze izo byose ngo bikoranirije muri we. Umucigwa rero naho ca kabiri twararabiye hamwe, tubona ivyerekeranye ibimazi vyagereranywa uyu Yesu Kristo. Kuko uhereye muri Edeni twagiye tubona yuko hagiye hatangwa ibimazi. Ba Aburahamu bose bagatanga ibimazi, Abisirayeli kugira ngo baharigwe ivyaha batanga ibimazi. Turabona rero ati ivyo bimazi vyagereranya Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, kandi ukuraho ivyaha vy'abari mwisi. Kugira ngo tuvyibuke neza, twabonye neza yuko igihe Zakariya karasenga, Imana umumarayika w'Uhoraho yaraje aramwiyereka, aramubwira ati tugomba kuguhereza umwana, uwo mwana nawe azoba afise igikorwa azokora. Ico gikorwa tutarakibonye yuko Zakariya umwana w'umuhungu ari we Yohana yari afise igikorwa cyo kuzoshingira naye Yesu azovuka. Kwa ajili ya kurekebisha watu wa Mungu, kwa kuwakumbusha ili wakumbuke vizuri, ilikuwa bora tusomee kitabu cha Qur'ani 3
aya ya 39 inazungumza ikisema, Korani 3:39 hari amajambo avuga ngo, havuga gute? Korani inaimba ikisema, yani 3:39 tuone huyu Yohana, huyu Yahya ambayo alikuwa ametabiriwa kabla, alikuja akifanya nini? Kazi yake ilikuwa nini? Kwani tumeona minyama, kila mnyama ulikuwa ukifa kwa ajili ya kuondoa dhambi. Hii ilikuwa ni mada ya pili, ambao watu watataka kujua mengi zaidi watakuja kwenye mada ya pili ya kipindi hiki, aliyekuwa juu ya kuitwa mtume au nabii, nafasi yake ya pili, kwani hii ni nafasi ya tatu, akiwa ni zaidi ya kuitwa mtume au nabii. Sasa yeye Isa al-Masihi ni nani? Ndio maana tunakwenda kuona kuwa Yohana alikuwa ametabiriwa, na alichokuwa alikitabiriwa kukifanya akaja akakifanya. Inasema nini? Inaimba ikisema, sikiliza Qur'ani. Alipokuwa kasimama chumbani akisali, gihe yarahagaze mu cyumbi wiwe ariko arasenga, malaika wakamlingania. Abamalayika baraza baramwinginga, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria, baramubwira ati atangeka uhoraho Imana guhaye umwana yitwa Yohana, atakayekuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, gushitsa uwo gushingira indahe jambo avuye kuhoraho Imana, nani Bwana. Kumbi Yohana igikorwa ciwe cyari cyo gushingira indahe jambo avuye ku Mana, uwo jambo nani Bwana, ni data, na mtawa na nabii, na mtawa ni nzira na nabii kwa watu wema. Bimana Yesu ngo Yohana ari kumushingira indahe yuko ari iki? Ari jambo avuye ku Mana, kwari data, akaba inzira n'intumwa ku bantu beza. Aha rero twari twabonye yuko ibimazi byose byatangwa byakura ibyaha, byagereranya nde? Byagereranya Yesu. Nkuko Yohana yabishingiye inahe muri Yohana 1:29 tubonaho Yohana yabishingiye inahe. Kumbi huyo Yohana alikuja kusadikisha mtume kama alivyokuwa amechaguliwa na Mwenyezi Mungu, na ujumbe ukamfikia Zakaria ambaye ni baba yake, na Yohana amefanya jambo hilo, akamsadikisha Isa al-Masihi kama mtume wa Mwenyezi Mungu. Inasema nini? Hari amajambo avuga ngo muri Yohana 1:29 bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we. Yani kucha kwake, yani kuchokutwa, si ndio? Kuchokutwa kwa muda huo akamwona Yesu, yani Isa anakuja kwake, yani Isa akaja kwa Yohana. Yohana alivyomwona akasema nini? Aravuga ati, nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mw'isi. Kumbi Yohana akamusadikisha ya kuwa yeye Isa ni mwana kondoo wa Mungu auchukuaye dhambi za wa ulimwengu. Kumbi sasa ile minyama ilikuwa ikitolewa, ilikuwa ikimdhihirisha Isa kama mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu ambao aichukua dhambi za wa ulimwengu. Sasa kama huyu Isa Yohana amemsadikisha hivyo, kwa kweli yeye Isa sasa ni nani? Kwani tumeona ni zaidi ya kuitwa mtume, ni zaidi ya kuitwa nabii, ni zaidi ya kuitwa mwana wa Mungu. Sasa ni nani? Si ndo mada ya leo? Ndo mada ya leo. Ninde none ko arengeye kuitwa intumwa? Sasa tunaanza kudiri na Qur'ani 3, yani 3 suratu Maryam, suratu Imran, yani 3 aya ya 45 inazungumza ikisema nini? Hari amajambo avuga ngo 3:45 Qur'ani. Ikintu cya mbere rero tubonye Yesu ni iki? Icya mbere Yesu ni iki? Na pale malaika waliposema, ngo igihe abamalayika bavuze, yewe Maria, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mtoto, atangeka uhoraho Imana araguhaye umwana, kwa neno litokalo kwake, kubw'ijambo rivuye kuri we, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maria, ni Mesia Yesu umwana wa Maria. Sikiliza Qur'ani, mwenye heshima, nyeni cyubahiro katika dunia na ahera, mwijuru no mwisi. Ikintu cya mbere rero dutoye kuri Yesu. Kumbi Yesu ninye aregeye kwitwa intumwa kubera ko ari nyeni cyubahiro mwijuru no mwisi. Amen. Iyi Qur'ani rero ndayikunda mwana cyane. Qur'ani ikindi kintu gikomeye cyane, igitabo cyiza cyane. Urumva ati ni nyeni cyubahiro mwijuru no mwisi. Uyu rero nyeni cyubahiro cy'ijuru ni isi, ninde wundi atari Imana. Nico gituma rero Yesu arengeye kwitwa intumwa, kuko icyubahiro cy'ijuru ni isi cyose ni gwiwe. Jamani,
Unasiaje ba? Kino cigwa rero ni cigwa gitomoye cyane. Hano ni umurongo wa Qur'ani utubwiye yuko uyu Yesu Kristo mwana wa Mariam Isa ni mwenye heshima katika dunia na ahera. Kandi tuje kuraba rero nta wundi nyene icubahiro mu ijuru no mu isi atari Uhoraho. Yani hakuna mwingine. Uhoraho. Hakuna mwingine mwenye heshima ya mbingu rero arengeye kwitwa intumwa kubera ko ni nanye n'icubahiro mu ijuru no mu isi. Bimana tukisema huyu ni zaidi ya mitume na manabii tujue kwa ni zaidi kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mwenye heshima duniani na akhera. Na mwenye heshima ni Mwenyezi Mungu peke yake, kwani Mwenyezi Mungu amesema kuwa heshima yake hawezi akapatia mwingine kamwe. Na mu cyubahiro cy'Imana nta wundi shobora kugiha. Ndico gituma niba Yesu afite cyubahiro cy'ijuru n'isi yogitwara gute cyo mu ijuru no mu isi kandi Imana niho abantu bigoreye gutanga bibagorera. Niho abantu bibagorera. Nivya bindi bisigura ngo bigoye isobanuro nuko abantu twabagirigije gute ibitumva, ariko Korowani yamaze kubishira ku mugaragaro. Kumbi rero Yesu arengeye kwitwa intumwa n'umuhanuzi kuko arengeye n'icyubahiro mu ijuru na hehe no mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Je arikindi twokongerako ego ni byinshi gose kubera ko twumvise yuko tumufise ko byinshi vyo kuvuga. Rero icambere tubonye nuko ari nyene icubahiro mu ijuru no mu isi. Ikindi naco rero kandi uyu Yesu Kristo ngo niwe mucamanza agororotse. Uyu Yesu Kristo ni umucamanza agororotse, arenze kwitwa intumwa, ni n'umucamanza agororotse nkuko tubibona muri Qur'ani tukufu 3:55. Yani unaonesha ndani ya Qur'ani hiyo sura tu, yani Imran 3 aya yake 55 kwa Kiswahili cha Kongo, kwa Kiswahili kingine cha Tanzania au cha Qur'ani aya yake ya 55. Ina mshusha. Hana majambo avuga ngo pindi Mwenyezi Mungu aliposema. Sikiliza, Qur'ani nasema pindi Mwenyezi Mungu aliposema. Kumbi kuna siku fulani, kipindi fulani ambacho Mwenyezi Mungu alizungumuza. Akasema nini? Baada ya Mwenyezi Mungu sasa kusema na Nabii Muhammad akasema. Akasema nini? Amesema Mtume Muhammad. Akasema Mtume Muhammad kusema nini? Na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Yeye Mtume Muhammad, yani huu ni Mustafa Muhammad, anasema kwa kuwa na hapa kwa yule nafsi yangu iko mikononi mwake. Bimana hii ni kiapo cha mtume wetu Mustafa Muhammad. Au bizati ndarahiye kuri wa wundi afise umushaha wanje mu bugingo bwiwe, anakaribia kukuteremkieni, agiye kumanuka bin Maryam Yesu mwene Maria, hali ya kuwa ni hakimu, agiye kugaruka ari umucamanza muadilifu agororotse. Uyu Yesu Kristo rero ni umucamanza agororotse nkuko Qur'ani ibivuze. Kumbi Yesu agiye kugaruka, kandi ikintu kizomuza na sikindi azoba aje ari guca urubanza, kandi urubanza rugize gute? Rugororotse. Tusa twibaza rero, none ku munsi w'imperuka ko ari wo turindiriye twese, ninde wundi muntu azozaje guca urubanza rugororotse uretse Uhoraho Imana? Atari Imana. Nico gituma rero Yesu arengeye kwitwa intumwa kubera ko ari umucamanza agororotse. Imana ihabwe icyubahiro. Yeye ni zaidi ya kuitwa mtume au nabii, kwa sababu yeye ni hakimu muadilifu, ni mwenye heshima katika dunia na ahera. Ni nyene cyubahiro mu ijuru no mu isi, kandi ni umucamanza agororotse. Huyu Isa ni hatari sana. Huyu Isa ni hatari. Sema kuna jingine ambalo tunaweza tuongeza kama jambo la tatu. Dushatse mbere twonashira ko na Qur'ani tukufu 57 ku 3:57. Yani 57 aya yake ya 3. Ego. Naho nyene hari amajambo meza. Kwa Kiswahili cha Kongo tunasema 57 musitari wake wa 3. Naho hari amajambo yandi rero aza kutubwira mbega uyu arengeye kwitwa intumwa niki. Havuga ngo yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Sikiliza Qur'ani inavyosema. Inasema ya kuwa Mwenyezi Mungu, sikiliza, usikiliza vizuri Qur'ani. Mwenyezi Mungu yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Naye ndiye wa dhahiri na wasiri. Yeye ndiye wa dhahiri na wasiri. Pia naye ndiye mjuzi wa kila kitu. Sikiliza, hii ni Qur'ani. Mwenyezi Mungu ni wa mwanzo na mwisho. Naam. Ni wa dhahiri na wasiri, na ni mjuzi wa kila
jambo. Bimana kwa Kirundi, uhoraho Imana niwe tanguriro n'iherezo, wa mwanzo na wa mwisho. Pili, ndiye wa dhahiri na wa siri, niwe ashobora kwigaragaza canke ntiyigaragaze. Tatu, naye ndiye mujuzi wa kila jambo, ni nawe mumenyi wa buri kintu chose. Hii ni Qur'ani. Je, kwa kweli Mwenyezi Mungu ni wa mwanzo na wa mwisho? Biblia inakubali hilo? Sasa kitabu cha Yesaya yani Yesaya sura yake ya 44 aya yake ya 6 inazungumza nini? Tuone kama Qur'ani inalingania kabisa na Biblia. Yuko Yesu yuwara Imana ari uw'intango, ari uw'iherezo, ari ugaragara kandi ntagaragare, kandi ariwe mumenyi wa byose. Muri Yesaya 44 umurongo wa 6 waravuga ngo, havuga gute? Uku niko uhoraho avuze. Sikiliza, haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu yanatamkwa ndani ya kitabu cha Yesaya, kwa kuwa hiyo ni Mwenyezi Mungu ananena, mwami wa Israeli ambaye ni mfalme wa Bani Israeli, ariwe mucunguzi wiwe, na huyu ndiye mkombozi wa Israeli. Uhoraho nyene ingabati, Mwenyezi Mungu Bwana wa majeshi anasema, ndi uwa mbere kandi ndi wa mwanzo na ndi wa mwisho, kandi nta indi mana atari jewe. Tena hakuna Mwenyezi Mungu mwingine badala yangu mimi Mwenyezi Mungu. Unasikia Biblia na Qur'ani zinaambatana kabisa. Uhoraho Imana avuze muri Biblia yuko niwe wa mbere kandi niwe w'iherezo, kandi nta yindi mana uretse iyo. Aya majambo niyo twasize muri Qur'ani 57 ku murongo wa 3, yuko Uhoraho Imana ari wa mbere, ari uw'itango, ari uw'iherezo. Ikibazo tuca twibaza ko tubonye Biblia na Qur'ani bitubwiye ko Uhoraho Imana ari intango akaba n'iherezo, kandi ariwe mumenyi wa byose. Mbega Yesu uri w'intango n'iherezo kugira ngo tumenye kurengeye kwitwa intumwa? Ibyahishwe Yohana 1 ku murongo wa 8 havuga gute musore? Reka duhere ku murongo w'indwi aravuga ngo, yani kitabu cha Ufunuo wa Yohana, yani sura yake ya kwanza aya yake ya 7 mpaka 8 inazungumza kisa. Aravuga ngo, inasema harazanana n'ibicu. Sikiliza, tumeona kwamba atakaporudi Qur'ani 3:55 maelezo imesema kuwa anakwenda kurudi Isa akiwa ni hakimu mwadilifu. Hapa inasema kuwa harazanana n'ibicu, tizama anakuja kija kwa mawingu, kandi jisho ryose rizomwibonera, na kila jicho litamuona Isa, n'abamucumise bazomubona, na wale ambao wamemchoma watamwona, yo mwisi, na kila taifa ya ulimwengu azoborogeshwa nawe, watalalamika mbele zake. Niko biri amen. Ndo yalivyo. Jewe ndi Alfa na Omega. Anasema Isa, mimi ni Alfa na Omega, ni wa mwanzo na wa mwisho. Niko umwami Imana avuze, niko umwami Imana agize. Ndo inavyosema Mwenyezi Mungu. Ariho kandi yamyeho, yupo, alikuwepo, kandi agiraze, na anataka arudi. Ni washoboye vyose. Huyu ndiye muweza yote. Sikiliza, Mwenyezi Mungu amesema yeye ndiye mjuzi wa kila kitu. Ndio Qur'ani imesema kuwa yeye ndiye mjuzi wa kila kitu. Sasa naye Isa anasema kuwa mimi ni wa mwanzo na wa mwisho, kama nilivyosema Qur'ani. Kumbe sifa ya Mwenyezi Mungu ya kuwa yeye ni wa mwanzo na wa mwisho, sifa ya Mwenyezi Mungu ya kuwa yeye ndiye mjuzi wa kila kitu, hizo sifa ni zake yeye Isa al-Masihi. Unasikiaje ndugu yangu Elias? Naam, Qur'ani rero yatubwiye yuko Yesu Kristo agiraze kandi ari hakimu mwadilifu, umucamanza agororotse. Hano muri Biblia rero naho ivyashuro Yohana 1:8 haje kutubwira yuko uyu Yesu Kristo agira kandi ngo ni Alfa na Omega, nkuko Qur'ani nayo yavuze ngo Uhoraho Imana mwanzo na ndiye wa mwisho, ni wa dhahiri na wasiri. Rero Biblia na Qur'ani vyose bigenda bitwereka mbega uyu arengeye kwitwa intumwa niki. Uyu ni umucamanza agororotse, agiraze. Mbere Biblia na Qur'ani bitweretse yuko uyu ari umwami Imana, kuko nga Yesu Kristo avuze ati niko umwami Imana avuze, niko umwami Imana avuze kandi agiraze. Qur'ani nayo kacivuga ati azoza ari umucamanza agororotse. Aha,
aho nibaza ko abantu b'Imana bakora bararonka inyungu kandi bariko baragenda bunguka. Ndabatumirire kuba mukurikirana bino biganiro kuri TV yanyu Akamo TV kuko muzohamenyera byinshi kandi muzohungukira ubumenyi yaba muri Bibiliya yaba muri Korani aho uri hose, kuko dufata amajambo y'Imana tukayanganyanganyisha tudahinduye imirongo y'Imana nk'uko umunyezaburi yavuze, nako nk'uko Dawidi yabivuze mu gitabo cy'umusiguzi, aravuga 7:27 aravuga ngo kugira ngo ube ufise ubumenyi buhagije nuko ubwirizwa kuronderera hirya nino. Kandi nago Muhammad yari yarabwiwe muri Korani 10:94 yuko nihagira amakenga ku kintu cyo cyose aze abaza basomye igitabo cyaje imbere yiwe arico Bibiliya. Birumvikana rero yuko kuronderera muri Bibiliya no muri Korani n'ubumenyi buhagije butuma abantu bomenya byinshi gusumba uko tuvyumvira. Ndabatumire rero bene data kubana nyamukurikirana kino kiganiro cyanyu kandi cyacu kuri Akamo TV kugira ngo turushirize nanaryo kunguka amajambo y'Imana Allah tabaraka wa taala. Hoba hariho ikindi kintu kumbure Korani yo tubwira na Bibiliya twemeza kugira ngo tumenye yuko Yesu koko arengeye kwitwa intumwa. Nkuko rero twabibonye ubwa mbere turamaze kuvuga yuko Yesu Kristo ari nyenicubahiro mu ijuru no mu isi, kandi nta wundi nyenicubahiro mu ijuru no mu isi atari Imana. Korani niyo yabitubwiye muri Korani 3:45. Tuzatubona kandi yuko 3:55 twaciye tubona yuko Yesu Kristo ari umucamanza agororotse. Aha mu vyashuro Yohana nawe 1:8 harazije kutwereka yuko uyu Yesu Kristo ari uwa mbere kandi n'uwiherezo umumenyi wa byose, niwe mumenyi wa byose, kandi niwe ngo niko umwami Imana agize. Umwami Imana rero uyu Yesu Kristo niwe avuze yuko ari uwa mbere kandi ari uwiherezo kandi ari nyenicubahiro mu ijuru no mu isi. Rero turagiye kubona ikindi nuko uyu Yesu Kristo ari umuco w'isi nkuko Korani ibitubwira muri Korani 24:35 ahari amajambo avuga ngo Korani 24 aya yake ya 35 inaimba ikisema inazungumza nini? Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Sikiliza, Korani nasema ya kuwa Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, ngo uhora Imana n'umuco w'ijuru n'isi. Rero kuba uyo uhora Imana n'umuco w'ijuru n'isi, mbega turabe wewe Yesu Kristo, je wewe Isa na wewe ni nuru ya mbingu na ardhi? Naam, nkuko tubisoma rero muri Korani 8:12 reka twumva amajambo tuhasanga. Yani Yohana, kitabu cha Yohana 8 aya yake ya 12 tuone kama je huyu Isa naye ni nuru ya mbingu na ardhi. Kuko Korani hejeje kutubwira yuko uhora Imana n'umuco w'ijuru n'isi. Mbega wowe Yesu Kristo nawe uri umuco cyane wewe uri umuco w'ijuru n'isi? Haravuga ngo naam. Yesu yongera kubabwira ati, sikiliza, Isa al-Masihi akawambia kwa mara nyingine, jewe ndumuco w'isi, mimi ni nuru ya ardhi, umukira naho azogendera mu mwiza, atakayenifuata mimi hatakuwa gizani kamwe, umuco w'ubugingo, atakuwa na nuru ya uzima. Uyu rero kurikira Yesu Kristo anaye nuru ya uzima, umuco afise umuco w'ubugingo. Nkuko rero tugejeje kubibona ngaha muri Korani na Bibiliya tugenda tubiringanisha, tuza gusanga rero ahubwo uyu yavugwa ngaha muri Korani ari Yesu Kristo. Ariko kandi dutandukanye, Yesu Kristo avugwa ari mu ijuru, Yesu Kristo tumubona yamaze kuvuka Yohana amushingira inahe. Rero uyu Yesu Kristo biratahuritse gose, biratahuritse uretse ku bantu b'abatungu. Uyu Yesu Kristo niwe Mana mu yandi majambo, kubera ko twabye yuko Imana ari umucamanza agororotse kandi Yesu Kristo ari umucamanza agororotse. Twabye ko Imana ari nyenicubahiro cy'ijuru n'isi, Yesu Kristo nawe ni nyenicubahiro cy'ijuru. Benshi basabagira amakenga rero ryari yitwa Imana, ryari yitwa umuntu, ryari yitwa intumwa, ryari yitwa umuco, ryari yitwa ijambo. Ivyo byose rero abantu bagenda babigira amakenga, ariko tumufise ko byinshi byo kumuvuga, kandi ibyo byinshi dufise ngo bigora isobanuro. Yaho no akajede kari. Ariko rero turabiga igitabo cya Luka 4 ku murongo waho w'icenda gushika 12 aravuga gute? Luka 4 ku murongo waho w'icenda. Kitabu cha Luka
Luka 4 yake ya 9 mpaka 12 inazungumza ikisema, hari amajambo rero atwereka neza na neza uyu Yesu Kristo yivuga mbega ninde. Yesu Kristo ambaye ni Isa al-Masihi anatamka na mdomo wake. Ibilisi anakuja kumjaribu, lakini Ibilisi akaja kumjaribu Isa bila kujua Isa anayejaribu ni nani. Sikiliza anavyomjibu Isa. Anavuga ngo inasema nini? Amujani Yerusalemu. Sikiliza, Ibilisi wakawa pamoja na Isa akampeleka kule Yerusalemu. Amahagarika mugatwe ku rusengero. Akakwenda paka kwenye hekaluni, akamubwira huko juu. Akamwambia, ni wabura umwana w'Imana. Sikiliza sasa. Sikiliza, Ibilisi yeye anatamka kuwa Isa ni mwana wa Mungu. Kumbuka tuliona kuwa unaweza kumuita mwana wa Mungu, unaweza kumuita mtu, unaweza kumuita sijui neno, roho, kila mengineyo. Sasa Ibilisi akatamka akasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu ndio ni waba uri umwana w'Imana, ikororere hasi, eti Mungu dondoka chini ujidodowe, ngo kwa maana imeandikwa azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame. Yeye atakuchomoza malaika wake na watakulinda, azokuramira mu maboko yao, na watakushikilia kabisa kwenye mikono yao, na hautakwala uguani mwako. Yesu aramwishura ati, sikiliza, Isa al-Masihi akamjibu Ibilisi ambaye alikuja kumjaribu. Isa akamjibu nini? Byaravuzwe ngo, akamwambia imenenwa, ntukagerageze uhoraho Imana, usimujaribu Mwenyezi Mungu muumba wako. Unasikia mambo? Kumbi Isa ambaye alikuwa akijaribiwa na shetani anakuja kumjaribu Isa, anamwambia wewe simamia huko, hujui unamjaribu hapa ni Mwenyezi Mungu. Hano rero Satani wako yari kagerageza Yesu. Ariko aragerageza Yesu rero hagerigiye Yesu amubwira ati byaranditswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Bivuga ati uyo rero yari karagerageza Satani yari uhoraho Imana yiwe. Kumbe Satani yari ihenze, yikubita kuhoraho Imana yabaga Yesu nk'umuntu. Satani abona Yesu nk'umwana w'Imana, ngo nimbura umwana w'Imana, ahubwo aregeye kwitwa umwana w'Imana, ariko nuhoraho Imana, kandi Imana ya Satani. Satani we yaraje gusa kumutumbera yibaza yuko ari umwana w'Imana, ari jambo gusa, ariko yararengeye ibyo byose, ahubwo ntukagerageze uhoraho Imana yawe, mbere aho havuye intsinzi. Haleluya. Haya mambo bora ni makali sana. Kumbe ndio hivi baba, nilikuwa sijaelewa. Sasa wewe kijana, wewe unajua na tafsiri mpaka najikuta mwenyewe hapa nimekuwa gogo kabisa. Wewe unanimaliza kijana. Haya, shukrani. Haya, naam, kitabu cha Yohana tukimalizia hapa fungo letu ya leo, kitabu cha Yohana sura ya 10 yake ya 30 mpaka 31 ina maneno yake ambayo ni mazuri na bora kwa ajili ya fungo la leo na kumalizia mada yetu ya leo. Alhamdulillah, inajua siku nyingine tutakutana tukiwa sisi wote hali nzuri na Mwenyezi Mungu akitulinda, najua mambo yatakuwa sawa kwa kipindi kitakachofuata. Inasema nini? Ngobuna abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Sikiliza, Mayahudi wakachukua mawe kwa ajili ya kumtupia yeye Isa. Yesu arababwira ati, Isa akawajibu Mayahudi, naberetse ibikorwa vyiza vyinshi bivuye kuri Data. Akawaambia, nimeonyesha miujiza nyingi kutoka kwa Baba. Ikibatuma kuntera amabuye muri ivyo bikorwa napigwa kwa mawe katika yoyote kwa sababu gani? Abayuda baramwishura bati, wakamwambia Mayahudi, nitugutera amabuye kubw'igikorwa ciza, atukutupimawe kwa ajili ya matendo mema ya kwako, ariko ni kuko warogose, lakini kwa sababu umekufuru, kuko wewe uri umuntu, wewe ni binadamu ukigira Imana, lakini wajifanya Mungu. Hano rero abayuda bari babizi neza, ariko baba, unajua Mayahudi wao walivyomuona hivyo akamwona ni binadamu. Wakamwambia, wewe kidogo, wewe mbona wewe ndogo ndogo hapa? Unaleta zogozogo eti wewe ndio. Na tena hari kwako salao. Kubera ko babona ari umuntu mbere agapeti umuntu yavutse bobo babona. Ariko kandi bamugira kamakenga bituma ngo bashaka kumutera amabuye. Ariko rero ngo nibamutera amabuye kubw'igikorwa ciza, kubera ko ngo Yesu Kristo yigira Imana kandi ari umuntu. Kandi rero ukwigira kwa Yesu Imana bo babona ko ari umuntu bazita kurogota. Kumbi rero kuri bo Yesu acise Imana nukurogota. Ariko Imana ishimye, urumva yuko mu mbono yabo barabona ati uyu muntu yigira Imana.
imana kumenga ni imana ariko twe tukamubona nk'umuntu hari n'abandi rero bashobora kuba bavuga ati ngo kumenga uyu muntu ni imana ariko twe tukamubona nk'intumwa tukamubona nk'ijambo tukamubona nk'iki ariko mu mbono yabo turabizi yuko bamubona uyu nk'imana. Sasa kuna jambo lililotokea hapo, wewe endelea hapo chini usikie msumari hapo. Naam, aravuga ati harabandanya havuga ati abayuda baramwishura bati tugutera amabuye kubwikorwa cyiza ariko kuko warogose kuko wewe uri umuntu ukigira imana. Yesu arabishura ati sikiliza, Isa akawajibu wanamwambia wewe umekufuru kwa sababu wewe ni binadamu lakini unajilingania na Mwenyezi Mungu. Isa akawajibu sasa Mayahudi arabishura ati mbega nihanditswe mu vyagezwe vyanyu ngo navuze ni muri imana. Sikiliza sasa, ndo akawaambia sasa imeandika katika amri zenu kwa kuwa nimenena kuwa nyote ni nini? Ni imana n'urudome rutoya. Rero ni Yesu Kristo yariko arabasubizako ikibazo bobo muntu mbere zuko aba bayuda badahava bihenda igikorwa ca Yesu Kristo kitararangira. Yesu aze guhura n'ivyago vyo gutegwa amabuye aze kubaho gupfa kwiwe kandi igihe kitaragera. Ndio mara sasa unagusa Yohana 8 ayake ya 50 na ngapi hapo 57 inasema nini? Hari amajambo avuga ngo ngo ariko bo ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati aho muzomanikira umwana w'umuntu. Anzia hapo juu ambapo ni 50 na 56 haravuga ati ndafise ivyo kubabarira vyinshi no kubacira urubanza kandi uwanumye ni ukuri ivyo namumvanye nivyo mvuga mwisi. Unasoma sehemu nyingine nimekwambia 8:56 haja kuwa mbaya ariko nawe harabandanya aravuga ati ariko bamenya yuko ababwira se ngo nuko Yesu arababwira ati aho muzomanikira umwana w'umuntu niho muzomenya ko ndiwe. Niho muzomenya ko ndiwe. Ariko bwa mbere sasa wewe kijana umesoma nikadhana nichanganya. Ni hapa zako kijana. Akamwambia mtakapo msurubisha mwana wa Mungu ndipo mtajua kuwa huyu mwana ambaye mnamsurubisha ndiye baba. Niho muzomenya ko ndiwe ari jewe data. Niho muzomenya. Ariko Yesu Kristo mukubabwira. Hebu umesoma wapi kwa ajili ya watu wajue umesoma. Sasa muri Yohana 8 murongo 57 hapana 27 wewe ni hapo. Anasema mtakapo nisurubisha mimi Isa ndo mtajua kwamba mimi ndo baba. Naam. Sasa hapo ili wajue kuwa Isa ndo baba unagusa sasa hiyo 8 50 ngapi baba hapa 57 hari amajambo avuga ngo ewo imana yumva amajambo y'Imana mwebwe igituma mutumva ni uko mutari abo imana. Sikiliza, kwa sababu hawa hawasikii ni kwa sababu wamenena kuwa yeye si nani? Yeye siye Mungu. Ndio maana Yohana 10 ayake ya 30 amesema kuwa mimi na baba ni kitu kimoja. Anasema mimi na baba ni kitu kimoja. Kwa nini anasema mimi na baba ni kitu kimoja? Ni kwa sababu amenena kuwa mtakabo msurubisha mwana ambao ni Isa ndo mtajua kwamba yeye ndo baba. Naam. Kumbe yeye Isa na baba ni kitu kimoja kama inavyosemekana. Rero ibintu bigenda bicanganya abantu kubera ko bigoye gutahura bakamwumva nk'intumwa bakamwumva nk'ijambo bakamwumva nk'ijambo ryavuye ku Mana ivyo bitahura abantu. Ariko rero ikigwa twariko cavuga ngo urengeye kwitwa intumwa. Ubu rero tuje kubona Yesu bwiwe ashingwe nahe na Bibiliya na Qur'ani yuko arengeye kwitwa intumwa kandi tuje kubona yuko Yesu bwiwe wenyene yivugira yuko ari data ari Imana. Ibintu ni vyiza kuvuga rero kuko arengeye kwitwa intumwa ni nyeri cyubahiro n'umucamanza n'isi kandi n'umucamanza agororotse mbere n'Imana ni uhoraho. Abakunzi rero b'ikiganiro cyacu aha niho ikiganiro cy'uno munsi ikiganiro kiryose cyane twaremesheje namwe ne data ngaha Irakoze Elias kirangiriye. Nkaba nabashimiye mwese mwagikurikiranye. Amahoro y'Imana yongere ababeko ubugira kandi. Amen. Reka dusabe kandi wongere uduhangize icengesho rigufi hama turangize ikigwa cyo. Reka dusenge kubw'umunezero. Naam. Turagushimiye Mana uri mwijuru ukugene ubanye natwe muri kino kiganiro.
turagushimiye ukugena utahuje abantu bose bariko baragikurikirana none turasabye ngo ubandanye kuduhishurira mbere ubandanye kutwishura ibibazo twoba twagize muri kino cigwa hama ubande natwe utugirire ubuntu utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo tubisavye amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan. Naam.